iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombondesha kure yacu ari no yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuyavugwa cane mu gisata ca politike, aho tuza kugaruka kuri Alain Guillaume Bunyoni Gerard Boris kuri ubu apfungiye mw'ibohero rikuru ry'Ingozi. Kumuvanako ubudahangarwa bwiwe, gushira hasi amapete yiwe yose afise mu gipolisi, vyose vyaranse. Basavye inama nshinga amateka na nkenguza amateka ko vyigako ariko nta cavuyemwo. Aho Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe haratangiye kwibonekeza ubusho bwinshi bwatanguye kubakwa mu gihugu, akaba ari ubusho benshi bita ko buzoja bujamwo umuntu umwe. Alain Guillaume Bunyoni aho apfungiwe mw'ibohero rikuru ry'Ingozi yoba yarasavye ko yohura n'abandi banyororo, ariko abayobozi b'ibohero baramwankiye, baramubwiye ko agomba kuguma mu kibanza yateguriwe ngaho Ingozi. Abajije ingene atemerewe guhura n'abandi banyororo kandi nawe apfunzwe kandi ko ataco kuri ubu acihishamwo, bamwishuye ko itegeko ryo kumupfungira aha wenyene ryavuye hejuru. Alain Guillaume Bunyoni mu kumwishura gutyo batanguye bamubwira ko bamukingira abohava bamufotora, nawe ati burya hari ico ncera, ubu ntibanyandika ko imisi yose nimushire mu bandi beho nk'abandi bose. Niho rero bamubwira ko mupfunga wenyene vyavuye ari itegeko ryavuye hejuru, kandi ko ikibanza ciwe atemerewe kugisohokamwo atategeko rivuye hejuru ritanzwe. Ibintu rero vyagiye gufata indi ntera, aho mu minsi iheze hari mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bariko baratangaho Agnes Bangiricenge yavuze ko amatohoza akibandanya ku vyaha Bunyoni yagirizwa. Yavuze ko mu ntango Bunyoni yari yagirijwe ivyaha bitatu, harimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kwiha inyungu atari kuriwe. Ubu ngo yarongerewe ibindi vyaha bibiri, harimwo gutunga ibigwanisha atabirekuriwe no gutuka umukuru w'igihugu. Umumenyeshamakuru yabajije nimba hari igitangaza iyo hatowe ibigwanisho kwa Generali Agnes Bangiricenge. Mu kumwishura yavuze ko ibigwanisho Bunyoni yagirizwa ari bitarekuwe mu rugo kwa Generali, ariko ntiyatomoye ivyo bigwanisho ivyari vyo. Bamwe bakavuga ko Bunyoni yoba batorohewe ko ivyo yahoze yagiriza abandi vyose bigiye kumushirwako. N'amakuru menshi tugiye kugaruka ko kuri Alain Guillaume Bunyoni, igihangange ariko kuri ubu gipfunzwe. Benshi bari munsi y'amababa yacu nabo ubwoba bukaba ari bwose. Vyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure uri mu bambere. Muhaye kaze mwidonido yano makuru. Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yatangaje ko umushikirizamanza Kizigenza wa Republika abandanya arondera ngo aronke ibirego bishasha mu rubanza rwa Bunyoni. Umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa n'ibiro vy'umushikirizamanza Kizigenza wa Republika yatangaje ko umushikirizamanza wa Republika afise amakuru mashasha ashobora kuganisha ku vyaha bishasha muri dosiye yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yasubirijwe Gervais Ndirakobuca. Nkuko natanguye mbibabwira mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta, niho umuvugizi w'umushikirizamanza Kizigenza wa Republika yabitangarije, yariko yishura ku kibazo c'umumenyesha makuru. Ubwo bwa mbere yakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu, ubutunzi bw'igihugu no kugerageza gukoresha ubutegetsi ku nyungu ziwe, hakaba hiyongereye ko gutunga ibigwanisha atabifisiye uburenganzira no gutuka umukuru w'igihugu. Yavuze ko umushikirizamanza Kizigenza wa Republika yunguruje urubanza inyuma yaho uwumuburanira agombeye kwanka ko aguma apfunzwe vy'agateganyo. Umushikirizamanza wa Republika yararonse amakuru mashasha ashobora gutuma ngo haboneka ivyagirije bishasha, akaba ariko Agnes Bangiricenge yashimangiye.
umwe mu bari baremesheje ikiganiro yarashatse kuronka umuco ku kijanye no gutunga ibigwanisho bidaciye mu mategeko mu gihe Bunyoni yari umujenerale mu gipolisi, ngo ni wewe ubibona kandi ubivuze uko. Iyo tuvuze gutunga ibigwanisho bitemewe n'amategeko nuko twatoye iwe ibindi bigwanisho vyiyongera ku vyo yemerewe gutunga, akaba ariko uwo mukenyezi yishuranye agashavu. Mu ntango za Rusama uwo mwaka Alengiyome Bunyoni yarungururijwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi riri mu burengero bw'igihugu nyuma yo kumara iminsi myinshi ari mu gasho k'igendereza mu gisagara ca Bujumbura. Ishirahamwe Human Rights Watch ryategetse abategetsi b'u Burundi ko hoba urubanza rudahengamye kandi imbere y'indorerezi mvamakungu kugira uburenganzira bwa Bunyoni bwubahirizwe. Bamwe bavuga ko Bunyoni yahoze ari umuroberi akaba ari mu bihano vya Amerika. Yabogojwe mu mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu ntango Murantonge mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 mu kwezi kw'icenda ubwo yariko yaragiye gusubirizwa Gervais Ndirakobuca. Urubanza rero rwa Alengiyome Bunyoni ruravugwamwo abandi bategetsi bakomeye nubwo umuvugizi w'umushikirizamanza w'ibiro vy'umushikirizamanza wa Repubulika we yavuze ko ivyaha Alengiyome Bunyoni yagirizwa ari ivyiwe ku giti ciwe, ariko tubibutse ko imbere y'uko Alengiyome Bunyoni afatwa hari abandi bafashwe harimwo umwenjiniyeri yarajejwe inyubakwa zose ziwe, harimwo kandi na Colonel Desire Uwamahoro nawe kuri ubu apfunzwe. Abo bose bafitanye isano n'idosiye iriko ivugwa kuri Alengiyome Bunyoni, nubwo uyu mukenyezi avugira izi nzego nawe yabihakanye akemeza ko atabandi bapfunzwe bazira urubanza rwa Alengiyome Bunyoni. Mu yandi makuru kandi turabandaniza kuyavugwa mu gateka kazina muntu. Ni vyinshi vyariko bivugwa cane cane ku makete yatangaje cane. Fokode ngo yoba yarandikiye Perezida Varisito Ndayishimiye musaba gutanguza amatohoza kw'inyuruzwa rya Elia Ngomirakiza. Ni mu gihe imyaka 2 yarumanye umukuru w'umugambwe SNL muri komine Mutimbuzi Elia Ngomirakiza anyurujwe. Fokode yasavye Perezida Ndayishimiye kugurura amatohoza kuri ico caha gikomeye. Fokode kandi ikaba yaribukije umukuru w'igihugu ko ivyashikiye Elia Ngomirakiza bisanzwe bizwi n'inzego zose kubera zabimenyeshejwe. Elia akinyuruzwa vyarakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi, amaradiyo n'ibimenyesha amakuru vyo mu Burundi no mu makungu vyarakoze cane kuri iyo nkuru. Umugambwe SNL warasohoye itangazo wongera urarondera inzego zitandukanye za leta, igipolisi, igisirikare na CNIDH mu rw'igihugu ujejwe agateka kazina muntu, ariko muri iyo myaka 2 ngo nta n'umutegetsi n'umwe yigeze agira ico avuze kuri Elia Ngomirakiza. Mu kwezi kumwe imyaka 2 kandi izoba irangiye Thierry Ndayishimiye abuzwe irengero. Abiwe bakaba bamuheruka kw'igenekerezo rya 9 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021 agiye kugura amayinite y'umuyaga nkuba muri Regideso mu gisagara ca Bujumbura. Abanyuma bemeza ko bamubonye hari mu gihe c'isaha 5 z'imbere y'umutaga. Nyuma yaho nta kayambuki wabiwe basubiye kuronka. Abagiye gukurikirana ivya telefone ya Thierry Ndayishimiye basanze kuva isaha 7:17 z'umunsi afatwa gushika bukeye ku isaha 6:56 mu gatondo telefone yitabira mu bice vya Katedrali Regina Mundi i Bujumbura. Ivyo rero vyatuma haba biyumvira ko Thierry yoba yarapfungiwe mw'iperereza hafi ya Katedrali canke mw'iperereza aribo bariko barakoresha iyo telefone. Ariko kandi ngo birashoboka ko yarapfungiwe no mw'iperereza rya gisirikare kuko naryo ahari ibirindiro ryaryo bashobora gukoresha amantene yo mu bice vya Katedrali Regina Mundi. Nyuma yaho telefone rero yaciye izima ntiyasubira kuboneka. Thierry Ndayishimiye akaba avuka mu vyuma gacimbiri vya Kigara mu mutumba wa Kabuyenge Sekuru mu komine Ndava mu ntara ya Mwaro mu gisagara ca Bujumbura. Thierry akaba yaba ku
kw'ibarabara rya 13 muri quartier Cibitoke mu buraruko bw'igisagara. Yabuzwe irengero afise imyaka 32 yagiye akiri umusore, akazi kiwe ka misi yose yari amaze amezi makeye akorera ku modoka zizana ibitoro zivuye muri Tanzania. Akaba yarabuzwe irengero mu gihe bwaca afata urugendo asubira mu gihugu ca Tanzania. Igihe kandi aburwa irengero haraciye ukwezi hanyurujwe uwundi yitwa Amuri Kwizera batazira Babu, nawe yakora mu vyo kuzana amamodoka mu Burundi yakura mu Tanzania nyene. Ntawuzi ko nginyuruzwa rya Thierry n'irya Amuri bidafitaniye isano. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa Fyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yaba yavugwa mu gisata ca politike no mu bindi bisata vyose bigiye bitandukanye. Imana ibahezagire.